aba bantu bari kwimwe mu y'uhoraho nivyo baganira, byo guterana intege, byo gukomezanya, nivyo baganira. Hageze rero ko duhanura, naho nyene no guhanura navyo nyene birakenewe. Ndibuka Pawulo bihanura Timoteyo yuko mu burongozi yaragiyemwo akwiye guhora gavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Nivyo yamuhanuye kubera yarazi yuko ashobora guhura n'ibimugerageza n'ingorane, aramubwira ngo uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane, wihanize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha kose. Biradukwiriye iyo duhanurana, duhanure twihanganye, duhanurane mu kwihangana kose, kuko ari igihe umuntu ahanura nawe agacagira ukwishavura igize. Oya, duhanure twihangana. Hanyuma si ivyo gusa, no mu guhanura hajemwo no kwigisha, kuko abantu baba bazimiye, baba batakaye, bataye umurongo. Mu kubahanura rero harajemwo no kwigisha. Bisigura ngo indongozi bakwiye kugwiza inyigisho. Iyo bumvise abantu bari mu myidodombo, iyo bumvise abantu bari mu marira, bakagwiza inyigisho, hakaba guhanura ariko harimwo n'inyigisho, kuko niho abantu bashobora gutahura, hanyuma bagatuza, bakagira ivyizigiro, bakizera ko Imana hari icigiye gukora. Nuko rero ntitukidodombe, ariko ivyo dukeneye vyose tubimenyesha Imana mu gusenga. Ivyo dukeneye vyose tubimenyesha Imana mu gusenga. Nukuri nitwasenga hariho ivyizigiro ko Imana izogenda itugirira neza, wewe ku ruhande rwawe, ku rwego rw'igihugu, kuko ibigorana nibigorana ku rwego rw'igihugu gusa. Hari igihe bikugora ku gatwe kawe, niwagira ibikugoye bibwira Imana. Nitwabona ibigoranye mu gihugu tubibwira Imana, irahari, irumva, irakora. Barundi twibuke ko Imana y'u Burundi ihari. Hari Imana y'u Burundi tabara, hari Imana y'Uburundi twabonye ukora. Tureke kuyizera, hari ibihe twayizeye ariko uyu munsi ukamenga abantu ukwizera Imana vyaheze. Uyu munsi mu gatondo niho nibutse ukuntu twagize ukwizera ku kintu twahora dutinya cyane, dutinya gose, tubona ko ari kibazo c'agacamutwe, tubona ko ari ingorane, ikintu mbere umengo ntikizoshoboka. Uyu munsi kingarukamwo. Ndavuga nta Barundi kubera iki twizeye, hamwe abasoda ba kera n'abashasha bavanganye, abapolisi ba kera n'abashasha bakavangana, kubera iki twizeye ko batazokatagurana mwijoro, kubera iki twizeye yuko igisoda kizobaho kigakomera. Twaravyizeye, kandi n'uyu munsi murabona ko vyakomeye, birakomera, biragenda neza. Hari igihe twavyizeye, turatuza n'umwana wawe uramurungika araza gucangana na babandi baracangana na babandi, turavyizera. None nimubona ko vyakomeye, n'uyu munsi turakwiye kwizera. Turakwiye kwizera. Imana y'u Burundi niyahindutse, twebwe nitwe duhinduka, ariko Imana yo ntihinduka. Nta n'igitutu igira cyo guhindagurika. Ni ya yindi yadukoreye biriya wa mwaka, yagiye dutabara, yakuzigamye mu ntambara, yakuzigamye muri vya vyago, yatutabaye muri za ntureka za 2015. Niyahindutse. N'ubu ni Imana ishobora vyose, n'ubu ni Imana itabara, n'ubu ni Imana ikiza, ni Imana ishobora kuduha ivyo dukenye. Birashoboka. We usabwa kwizera gusa no kwitondera ivyagezwe nayo. Nuko Imana yo mwijuru iduhezagire. Dusenge kugira imwe mu y'uhoraho ibe muri twebwe, tugende turemeshanya aho tugiye hose, dukomezanya, duhanurana, twirurana. Wumvise ugandaye, uwihebuye umuhanure, hanyuma unamuremeshe, umwirure. Haleluya. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane gose. Uri Imana nziza kandi ugira neza. Turaguhaye icubahiro kuko watubereye Imana mu bihe birenganye.
na n'uyu munsi ntiwahindutse, uracyari wa wundi. Turakuremetse iby'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Mana, turabizi uru rugendo turimwo kudufitiye imigambi myiza. Uru rugendo turimwo uradukunda, uratwitwararika. Ndabizi neza ko utazotureka ngo dupfe rubi. Nuko bana natwe utugirire neza. Ibyo dukenye uyu munsi urabizi, iby'igitoro, iby'amadevize n'ibindi umuntu yoba akenye ku gatwe kiwe. Mwami urabizi, ndakwinginze ngo umuntu wese akwizigire, akwizere uko bukeye uko bwije, kandi ibyo akenya bikubwire uzobikora. Ababisirayeli nubwo byagenze uku, wahavuye ubashikana mu gihugu cy'isezerano. Natwe rero nitwakwizigira tukakumvira, uzodushikana amahoro. Urakoze, turasengeye indongozi zacu ngo uzigirire neza. Myidodombo y'abarundi ntihave ibandukira ngo nabo basange bihebuye ku burongozi bubabereye umuzigo. Uratugirira neza mu buryo bwose Mwami, n'indongozi uzigirire neza kuva hejuru gushika hasi. Bagiriye impwemu y'Imana, impwemu yo gukomeza abo barongoye, impwemu yo guhanura abo barongoye, n'impwemu yo kubirura. Urakoze, turagushimiye kuzobishitsa mu izina rya Yesu Kristo, amen. Radio television turakukunda cyane.